n'umuntu ntiyimenya muko ndashobora kubanza ingomeza uku urabona ko ndi umukobwa nkavuga ati jemeze uku dufate nkigiranye n'umuntu alenti jemeze nkuko meze nkuko mugabo kubera ari kibazo ntarahura naco canke hari umunezero ntarahura nawe asanga ndahindutse mwivyo bintu numva meze gute kabisa umuntu aba umuntu uyu canke uriya bivanye n'ibiharimo nabajya bakunze kuvuga ati nakango ndamuzi burya ni muco nivyo yigira byose ivyo byose ndabizi ndakuzi muco burya ni wi unzi kubera hajya hano twahuri mwirya situation vyari ngombwa komera kujya nyene none njyamwe urazi uko njyama I say nimba njyamye nigwariye grippe nkajyama nasamye ntujwe nuvuga ngo umuca ajyamye yasamye ejo uzoza ntayigwaye njyame mfunze umuntu uze niruhiye nagize iki njyame ndagona uvuga nuvuga ngo umuca ajyama gona kandi basigaye bavuga uragara wawe kuko nanje umuntu atakimvugisha usigaye ugendana na Fanny na Libert gusigaye ubwara tuba turi mu kazi gena n'ivyamamare je simba ngara ndavyumva none ko turi kumwe na Fanny na Libert umuntu amamagaye tuje gukora na filme singenda uramaze kugenda gukora izindi part y'ivya Fanny na Libert ya no singenda uragenda nabikubwiye rero we ntuzobukiri kwishira ngo cenza twigwe twicanye ku ntebe y'ishira ngo twara abagenzi abantu bubandenze batakimvugisha arabakobwa twagendana uburaba mama nukuri ntibashobora kumpamagara ngo muco tuyage iki bafise stress z'amarasiyo y'abana n'abagabo babo mugabo juno munsi ni jewe nyene namba njya ntajya biranda numva ivyumviro ntitubingana kabisa kandi ivyo bikunda kugira abantu tuba tukiri hasi jewe namba tutakivugana nivyo sinakubwiye ngo ndakwiyamye kabisa kandi ntambwiye ngo ndakwiyamye uranyiyamye mugaje sinoje kuvuga ngo nakarahindutse ngo ntakimvugisha ariko rero muco kuri ndi ruhande twa dufise abandi bantu twavanye kure bakavuga ati basiguze tuvugana rimwe na rimwe basi turahura tugira ka rencontre basi muco nk'abantu mwabunyanye utarakina umufaka cyo utarakina umubanyi babifuza basi ko muhura basi rimwe na rimwe mu changing a mind menya yuko iyo ako kamap ntavyo ko kaguha ntunjajinga kuko nawe ntiwagateguye ngo ndeke kuza namba ntaragapanga narabuze umwanya kuko nawe kandi wawubutse biraboneka kandi bikanavugwa yuko mwebwe ku ruhande go mubanyi n'umufakazi no muri twafa birumeze neza cyane ariko abandi bakabyidogera bakavuga bati kubera iki natwe badashaka ko dukorana nabo bakabarondera kugira ngo mukorane nabo mukabangira mbanze nkwishire abantu bo hanze namba babona ko bitameze neza twe tubona ko bimeze neza nta mpamvu yo kubatebako kuko ni vyacu nyene nta kintu kimwe kibera ubusa nta na kimwe nk'abizera iyo Yesu bataza kumubamba ntituba dufise ubu bugingo dufise no munsi rero birashobora kuba vyagenze kurya tukababara kuko vraiment je narababaye kuko nyane urabizi ko vyagenze narababaye amatwa asumira ngo yari plan yo gutegura umubanyi Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel podcast for this industry ya Buja Flavor. Chakinyamakuru cyo kibazanira bishamvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuba tubikora reka tuze dukingurikira Imana, amadusura dukingurikira mu gakunzi wa Step Media. Kabiri gatanu indwi wherever you want akunda cyane kandi big up sana kuri support yo mutwereka. Birashika cyane ku mutima kuko wikura dushigikira bituma natwebwe dukora ibikorwa byinshi dukora ibikora inka turondera ya makuru nyene mwamwifuza ko tubazanira ari update. Ndakubwira ati kuri miko kumwe na Benny behind the camera ni CK professional. Hama mutumira wanje witekura muzi. Muco w'intore mumuzi mumufakazi asha mumufakazi yari simple sana ari umuntu umuntu nyene umenga acecetse sana kuri umugabo rero mu mubanyi anakuya na mambuti yaje mingi sari kora amafuyo mingi ababanyi bandi akora abagora mbega mu kibano cyo bimeze gute araza kutubwira byinshi apropos y'umubanyi ukuntu barakora yakira yes kumbureka tumumwanya muco abaramutse hanyuma cyo twinjiranye neza mu kiganiro nyacu muco how are you I'm so fine you're so fine kabisa she's so fine ameze neza cyane ga muco ibintu bimeze neza mu kibano hose ni bon hose ni sawa barashima Imana ku bwanje abantu barashima Imana ku bwa muco ati rero urabafasha kugira ngo bashime Imana murafashanye nasigura yes ni muco dutangura neza muco mbego n'umunsi wa kugenda gute waramutse gute biko bigenda gute gahunda yawe sha umunsi wabaye mwiza cyane nabyutse neza n'ubumeze neza muri rusange ibintu ni bon mubone ni fresh amavuta mbega ibintu bimeze neza cyane kuri muco bimeze gute navyutse natambutse nariye urumva wariyeho nakarusho nukuri kwibara kandi rero urakunda gufungura wangu sivya mwibonera ati rero hajya rero Libert ko afise ari muto ntafungura
numva ziyo bica so arafungura ariko nyene nawe urafungura no twangana nturinde kuja mwari mugabo ararengeje ndugo yangu oya nibisanzwe urarenze muci wo mubanye gese irakoze sepeje kuri 5-7 muca kubwira ati ibintu bini fresh sana ibintu ni bon ibintu kugenda neza cyane sibinaga muco yes kandi twizera neza yuko nabandi bimeze neza cyane bariko bagira badukurikirana kuno mwanya tugira dumarane iminota 20 canke 10 ningahe yose tuko turaganira na muco wacu sibyo none muco ya nabo bitameze neza bihangane ko nanje ntivyamari vyiza cagihe nanje bitari bimeze neza peut-être ko nabo vyari bimeze neza ariko kumwe n'Imana twese biragenda neza ikintu cose ku gihe cacu ikintu cose ni gihe cacu kandi si misi yose yamari dimanche no uno musi urashobora kuvyuka unezerewe ejo ukavyuka bimeze ukundi kuntu sivyo neza misi yose atari dimanche no musi turi mercredi kabisa gese irakunzwe step media 5-7 muco dutangura umbwira warambwiye yuko ufise nvuga imbuga ziwawe usanzwe gukoresha twibutsa Instagram yawe na Facebook nimba uyikoresha page na cyane twarabonye umenga page mengo ayikoresha Facebook barayintwaye bavyita kuhakinga abo barampejeje guys asho duhumbi tune twanje barikoreye ababone ubundi nitwa page yanje yitwa Inamuco official ndashobora guhindira izina umunsi umwe mugabo bazoyibona bamfashe vraiment please ndabasabye mugabo Instagram ndace rich muco ndabihindura nturimvira n'umuntu yayigutwaye Yes amutabare kandi amukitse ariko urumva ko ari umuntu yayitwaye si Facebook yayitwaye abwo n'umuntu yayitwaye n'umuntu yayitwaye kuntu mbero yiwe ntazi ntiwigeze urivura basiri umuntu mbega iyo bari naka canke kuba ukekeranye barindi sinshobora awenze Imana niyo muzi hari impamvu vyabaye kurya nyene kabisa birashitse muco nakabazo gizo dugure kuri ivyo nyene vya page yawe birashitse muco aricaye ari muri bus inyuma yiwe hicaye Libert hamwe na Safe muco aratakaje telefone muri abo babiri wikoze kwa ndayitwaye shara banda kuba sopa the way karagaciyamwo ariko sivyo bikwiye kugenda urumva na cyane cyane iyo umuntu ataye ikintu biragoye ko yo judging umuntu ngo niko yagitwaye kuko nuba wamufasha ivyo nega muco ariko mu rundi ruhande kabara kantu twadushaka gucisha mu kugira ngo abantu bamenye yuko miso zo koma dukora ibintu turi serious kuko abantu baba bakwiye kumenya ko na muco twenga ko turamona mu mubanyi yaje afise indi look nakuja analeta ambutiage gatera kandi ingozo se sike ikintu nabonye nizibura abantu bavuruga arabuta abadusaga bakreya abutiage misi yose babiba ibikombe bo bonyene babiba amasani rero muco rero mu mufaka muri plutôt mu mubanyi turabona muco ariwe umuntu menga agumaza n'induru cyane urakubona yafuye sana kubera iki muco ivyo bintu biriko biraba mbega iyo ngabirano waruzi ko ifise wa mwaya nama ndavyibaza mugabo sinenzi ko bimeze ko vyokunda kurya kandi ubundi ntibirakunda ushaka kubera iki rero kurya induru misi yose mu mubanyi niko film imeze urabona ko bikorohereza yes korohera nibisanzwe canke nivyo muco asanzwe abaye mu buzima busanzwe oya hahandi nyene muco yibera erega ndashobora kuba mbayeho muri burya buzima busanzwe nkabaho mu buzima busanzwe kujya mugabo ababanyi ntihagire ico bibonone bivanye nabo ko twaba tubanye bameze turabona urukurashwana n'umusheri wawe muri episode ya mbere induru Libera gasohoka kavugana n'umubosi wacu Sefa ati ibintu n'ubusi byakomeye n'umumenga hari induru kabisa n'induru ni kujyene bimeze mu buzima busanzwe bwa muco oya uratera induru gushika abantu batangura kwibaza miti mbega muco nibiki Jesse nshwana bishitse nkatera induru bandi ko ntera inkuru kuri kino no mufakazi wari utekereje niyo hore baguhaye navyo nyene kujya nyene umeze profile yawe niya twabonye mu mufaka canke ni twabonye mu mubanyi profile yanje iragoye utigoye gute kuko kujya mwambonye mu mupfakazi niyo hore bari bampaye uko muri ko mumbona mu mubanyi niyo hore bari bampaye hariho n'amahore rero umuntu asanzwe yijuwa ko mu buzima busanzwe ndafise ukomera sero nibi bwawo habirenze
nabirenze nta mutwiko nabirenze ariko sinovuga ngo mu buzima musanzwe ngo ndi umuntu mwiza ushobora kukubera mubi bivanye nuko ubunyifuza ko tubana canke ivyo ubunyifuza kandi sinovuga ngo ndi umuntu mubi ça dépend vala we nico ushaka ko canke uko ushaka ko tubana gasanga ntiduhuje yes kanyita mubi wowe uri mubi ariko barawe uri mubi cyo kanyita mwiza ariko barawe uri mwiza ati rero umuntu arashobora kukwihenda ko muco ugasanga umuntu akwise mubi utari mubi bivanye nuko umuntu nta muntu akwiye kuvuga ngo nakameze uko kuko namba wamubonye muri irya situation for example namba wambonye dukoshwana nko muri bus kumva yaranyivye ikingoro nawe bakigutwa ugasanga woshwana ntucugana uvuga ngo ndi mubi kubera irya situation nabaye mubi turi kujanirana niko ndakumva ni situation ndashaka kuba nabaye mubi ahandi tugaca duhura nawe muri bus kandi wakibuze wabuze ikingo ufise sensa kandi kujya 50 gacugenda uvuga ko ndi mwiza ese kana umuntu mumenya ngo ameze gute ati rero biragoye kujudging umuntu bivanye n'ibihe umusanzemo biragoye kujudging kuko umuntu ni he mu mutima none tuzomumenya ryari mu gihe tuba twifuza kukumenya kuko akubwira ati umuntu mugendana muzi nanye mwomenya gute mutarimwe muri jewe none bajya bavuga ngo barabazi kwihenda tuvuge gute n'umuntu ntiyimenya muko ndashobora kuba nzi ngo mezuku urabona ko ndi umukobwa nkavuga ati je mezuku dufate nkigiranye n'umuntu alenti je meze nkuko meze nkuko mugabo kubera ari kibazo ntarahura naco canke hari umunezero ntarahura nawe asanga ndahindutse mw'ivyo bintu numva meze gute kabisa umuntu aba umuntu uyu canke uriya bivanye n'ibiharimo ati rero n'umuntu kubwiwe wenyene biragora ko yimenya ati rero si byiza kujudging umuntu ati umuntu ameze uku nabajya bakunze kuvuga ati nakango ndamuzi burya ne muco nivyo yigira byose ivyo byose ndabizi ndakuzi muco burya ni unzi kubera hajya hano twahuri mw'irya situation vyari ngombwa komera kujya nyene none njyamwe urazi uko njyama I say nimba njyamye nigwariye grippe nkajyama nasamye ntujwe nuvuga ngo umucajyamye yasamye ejo uzoza ntayigwaye njyame mfunze umuntu uze niruhiye nagize iki njyame ndagona uvuga nuvuga ngo umucajyama gona nukuri kwimana nijyamye nituri kabisa guess bakoze step kuri 5-7 mucyo kubwira ati reka kunjajinga bivanye n'ukuntu je usanzwe nyihenda ko kibaza ariko ari kumeze burya je ndagoye jewe muco sinsa kuko kubwira ati n'imisingo nisa ngo burya nawe turayihenda ko nayo nyene lendi n'ibisa na mardi ejo ntamvura ari kirako no musikira kubita kandi 17 ryari ryaka nkizi saha kandi ritwika cyane mugabo no munsi umva imvura iri kwira kubita yes ati rero cyo hano rero societe nuko tudakwiye kuza turajudginga rero sibyo none muco nta nagato gusa nyene turicanganya ugasanga vyabaye kuko ariho kamere dufise hari icaha muri katolika bavuga ngo icaha cinyanduruko twisanzuko cyo umuntu wese arakivukana rero nyene hari ukuntu usanga umeze none twobana gute n'abantu tutabaziga muco twabana gute n'abantu tutabazi ico cyawe uragifise nduguye kubana n'umuntu utamuzi ngisha mu bantu kwabanitse yego bumuzi umuntu bumuzi kujyanye n'umubona kamere kiwe umuzi mwujya mwanya nyene ariko windani urumva yuko aba yakwihishije ntaba yakwiheretse umuntu windani nakubwiye nawe ubwiwe ntawazi ndakabene nshobora guhakarorera uno munsi ubona ko ari benishu vraiment ndagushimira ukuntu wifatura sokoza nyene uraboneka kuri umwana nyene ndiko nakubwira uno munsi kwera uri benishu uri journaliste tumara ushobora gukora indirimbo urumva ukiyumvamwe ubustari bwa danje ugasanga ntukinezererewe kuba wosokoza ugaca usanga wakubisemwe dread genre ibintu nk'ivyo rero uno munsi nagushingira ntango ujya shango n'umwana mwiza ukunuku urumva kubera arasokoza nyene ufise caractère nshaka des critères nifuza kandi twari ufise dread nzoca nkujija ngo ngugize iki I say ati rero caractère je benefice nizo muco bayishaki zirashobora kuba nyene zinyuzuza nkabona umeze neza kabe cyo kandi akonye umeze ku ukundi kuntu sica mvuga ngo umuntu mubi muco atakunidiraga sasa Oya siko ndakudiraga na karorero uno musi kamu fasoni kubera atamafaranga menshi ufise ejo wayaronka akakwiyamiriza no mwisi kuri kwivara tujya muntu yarahindutse tujya muntu yarisha abana babandi kubera uno musi wari mwiza nko kubera atamero wari ufise rero uko umuntu ameze nawe ubwiwe abimenyeshwa nibi yes ariko vyabo niba kunze kuvuga ati muco yarabaye mu star turakunze kubibona ku bantu babaye ivyamamare ngaha ngo naka yarabaye mu star après
ngo ubonye ntakimvugisha yarahinduye n'abagenzi c'est pas les histoires nk'izo ati rero burya ujya tubabona abari ko ratwiyereka canke ni wabari we canke wa wundi nyene wa kera turamutsa ni wari wa vrai reality ntagira umuntu azojudging umuntu ngo abaye umustar ngo yahindutse none biba byagenze gutega muco je ndakivuga uko ndacumva je ndashobora kuba uno munsi we twahora twigana tuvugana dusabana ibintu vy'amanote amashuri arahetse avyumva ntibaye ngombwa ko ndagusaba ya manote deje sindana kwibuka kenshi ko ntitubonana kenshi kuko uzira umunsi mutazamuvugana na CK communication ntizoguma rimwe kuko ivyo muvugana vyarahindutse rero uno munsi ukazumana ngendana na Fanny na Libert ugacuvuga ngo njya ngo rishinga ngo bajya abastani ngo ibiki nibiki turi kumwe turi muri direction imwe rero nta muntu ahinduka ahubwo ubuzima nibwo buhindura umuntu bivanye n'ivyo muragiyemo ntahinduka oya umuntu aguma ari wa wundi nyene umuntu nahinduka rero tuvuga ati rero kujya kuno rero abantu bavuga ati kwera ugendana nabana canke kora warateye imbere usigaye warahindutse abantu baravyihenda korera tuvuge gute baravyihendako niterambere riba riterambere ya umuntu ateye imbere ni ngombwa rero hari abantu nyene bateye imbere muba muri ko mugendana muvugana imigambi muvugana ama projet uravyumva nonesha Benisho nkubaze wowe waburi nk'umucommerce ukama mu biganiro rimwe n'umurimo ntuzamubaza ngo isabune ngo zigeze kurangahe ngabo umurimyi aravugana n'undi tuba imbuto y'ibiharage igeze kurangahe rero mu gihe ntakira umurimyi ngo tubazanye ibijanye n'uburimyi canke iki ndeka mvugane n'abadanda en fait rero tuvuga ati rero tuba abagenzi bivanye dufise nico duhuriyeko niko nabibonye je niko ndabibona tudafise duhuriyeko rero mva ntasi abantu wenzawe je ntubona mama wiwanje nukuri arige nibwiriza ati ngenda mu telefone mve ko nkiriho muga nkiri muhira yarabaza wari watashe wagize kweka mahurira mu nzimwe uno musi ntamenya ko natashe uno musi ntamenya ko nariye uravyumva none wewe ucuza kugira ikibazo gute ngo sinkikuvugisha nukuri na mama je na insomene rahera tutavugana mugabo ndi muhira ntevyo ndo gutahandaza yarankwega amatwi Mtamakazi rero ntukajudging umuntu ngo yarahindutse nawe ufise abandi muri ko mujana bivanye n'ibintu muhuriye kujana mpamvu atanu mugenzi ufise nta mugenzi ufise duhuriye mu kintu ico mugihuriye mu ico kintu sava babikwiye turagikorana nyene gihe Beni agira kabiri ndamubonye hari handi hantu nzogenda nkahura n'undi muntu turi kumwe mu gikorwa tukabandanya mbu umuntu wese mwage abantu twagendanye bose tukira abana mugumye mukwegana vyohereraye kabisa vyoherera ku mabisi yakajosha nayavusaga gusaruka gisanga gusaho nabibonye aho umuntu aca avuga ngo uragara nyumviriza aho umuntu aca avuga ngo uragara keshi namvuga ngo sigaye ngara sinkivuga menya ko ndamurengeye kabisa kandi basigaye bavuga ngo uragara wawe kuko nanje umuntu atakimvugisha usigaye ugendana na Fanny na Libert gusigaye ugara tuba turi mu kazi genda n'ivyamamare je simba ngara ndavyumva none ko turi kumwe na Fanny na Libert umuntu ampamagaye tuje gukora na filme singenda uramaze kugenda gukora izindi part y'ivya Fanny na Libert no singenda uragenda nabikubwiye rero we ntuzobukiri kwishira ngo cenza twigwe twicanye ku ntebe y'ishire ngo twara abagenzi hari ibindi bintu turimo abantu bakunda kugira utwo tuntu ariko kurundi ruhande muco abantu turagoye basizura babembereza basubibumvishe nkuko ukura binyumvisha basi ndababembereze gute je barambembe babwira ati murumva rero nk'abantu ndababwiye erega nanje abantu bubandenze batakimvugisha arabakora twagendana ubaraba mama nukuri ntibashobora kumpamagara ngo muco tuyage iki bafise stress z'amarasiyo y'abana n'abagabo babo mugabo juno munsi ni jewe nyene namba ntajya biranda numva ivyumviro ntitubingana kabisa kandi ivyo bikunda kugira abantu tuba tukiri hasi jewe namba tutakivugana nivyo sinakubwiye ngo ndakwiyamye kandi no ntubwiye ngo ndakwiyamye uranyiyamye mugaje sinoje kuvuga ngo nakarahindutse ngo ntakimvugisha ati rero umuntu abivuga rero bujyanye abatewe n'ubukene umuntu abakiri hasi tera imbere nawe bazokuvuge yuko utakigara Jama ndizanje bimbabaza kabisa kandi ako kantu vure mukavuze bikene warano bavuga ngo muco ngo arishima ngasigaye ari mu mubanyi za buri 23 ntahura ko ndi biza tamwanya mfise wahandi twahurira uriko uravyumva kahandi nyene hari abantu bafise umwanya wahajyanja turahurirayo uriko uravyumva ibisigaye urabazana Fanny tutagomba gukora filme je sindamuvugisha kabisa ndakubwira ati rero na jewe Beni tubona na muco mu gihe tugomba gukora ikiganiro uraza muhira kundamutse oya aramusubari oya kabisa oya nakugayeko oya
ikintu cose mu mwanya wacu niwo mwanya tugeze Kabisa. mudafise ibintu muvugana ariko rero muco kurundi ruhande twa dufise abandi bantu twavanye kure bakavuga ati basiguze tuvugana rimwe na rimwe basi turahura tugira ka rencontre basi muco nk'abantu mwabunyanye utarakina umufaka cyo utarakina umubanye babifuza basi ko muhura basi rimwe na rimwe mu changing a mind menya yuko iyo ako kamap ntavyo ko kaguha ntunjajinge kuko nawe ntiwagateguye ngo ndeke kuza namba ntaragapanga narabuze umwanya kuko nawe kandi wawubuze kabisa tuze dutahurana ivyo bintu sivyo vraiment kabisa tuze dutahurana ivyo bintu sivyo na cyane cyane bamenye yuko iyo umuntu agiye mu kintu haribo impamvu bayakigiyemo sivyo none gamuco kabisa rero bitare na vya bindi ni Libert yakunda kubimbwira ati Beni abantu sindabwira ngo bagire subscribe baze kugira subscribe umuntu avyumva kuko na muntu aba yagutumye umubigire rekana na Libert Libert shangu ntazosubira mu biganiro ndugu yangu biravana n'impamvu bafashe igyanzu hewe harahiye Jesse no mujija kuko n'igihe yaja kubikora awe yabajije rero no mukubireka afise ikintu bitiki impamvu chatumye hano bavuga ngo ibintu ngo ntivyumvikana gute kandi vyarabaye ariko ninaja kunsorongira azoboneka aho tuvyizera bivana n'uburyo azoboneka bashobora kubura Libert yarandahiye vraiment ati Beni je vraiment en tant que je suis Libert je vraiment sinzosubira kuboneka mu biganiro kwera mbabarire sinzi none urazi cabikuyeko bon je pense que vyavuye muri ziga zuguru zabaye z'ibiganiro byambutiyaje ari mazi imisi haba ntitubitebe ko rero nanje nzibijyanye numva tuzibimwe kabisa muco rero ikintu atazire burya rero bagoye cyane no kukino bakimura oya je sinja kubesha abantu muco ko utigera uhanura abandi bantu urazi yuko vous les artistes vous muba mufise uburenganzira bwo kwishura canke ni wishure ari umuntu cyo urana réponse umaye ari umuntu kumbure abatinya kuyiba kumbure atazi ko ari uburenganzira bwawe kubivuga oyo no burenganzira bwanje kuko ndakubwiza ukuri ndashaka kukubwira ikintu jewe kikankwega none wewe baraza kugamagara ntibana kubonye peut-être ko n'umuntu yakwiganya avuga iryo jwi rya batari wewe rero jewe mvuga ivyo mfitiye gihamye ivyo nshoboye kwemanga kabisa tuje mu mubanyi rero muco mbega bibaza yuko umubanyi uko bakira gute abantu muri rusange bitandukanye n'umufakazi hewe neza cyane I say bien sana afu mwazanye yindi look yindi strategy tutamenyereye none reka ni kwimisi genda itera je ngatanga kwiyumvira ati mbebe ujya aba bantu kweri iyi Imana ibashigikira idashigikira abandi n'Imana nyabaki oya nukuri Imana yacu ni nkijya y'abandi bose yati rero pendere nipendere none ko iki by'abandi bidatwika nk'ivyanyu nta uzi impamvu we wavutse kiriya gihe n'impamvu nisi yavutse kijya gihe ko navyumva uvyumva ibintu nashatse kuvuga ati rero hari impamvu rero hari impamvu biko biratwika namba yaje Imana igakora tukabona birateye imbere si kubw'inkomezi zacu kubera Imana namanda bikubwira mugabo ni Imana ifasha uwifashije irafasha uwifashije kuko naje Jesse wakundo Steve bajya kuri 5 ariko kuri ndi ruhande muco biraboneka kandi bikanavugwa yuko mwebwe ku ruhande go mubanyi n'umufakazi no muri twafa birumeze neza cyane ariko abandi bakabyidogera bakavuga bati ko iki natwe badashaka ko dukorana nabo bakabarondera kugira ngo mukorane nabo mukabangira mbanze nkwishure abantu bo hanze namba babona ko bitameze neza twe tubona ko bimeze neza nta mpamvu yo kubatebako kuko ni vyacu nyene kabisa nitwe nyene tubibona nitwe nyene tubibayemo hamavuga abatwidogera ko tudashaka kolabora n'abandi kandi filme ngo siza abantu bamwe murafite systeme yo gukrea abandi bantu bashasha mugabo bajya abandi bakera ko vyano kuravuga mudashaka gukorana nabo je sais pas les histoires nk'ibyo none namba bo hagati abo bashaka gukora ni muri kumira muri twafa turikumira namba batadukumira ni bon twikumira batadukumira nta kibazo na kimwe kihari nta ngurane oya kabisa na niyo mpamvu mubanye rero mugwa muri gado n'Imana yanyu bakunda cyane zaburi afu yo zaburi 23 isigura iki muco zoyibaze Fanny canke Libert burya Libert barasoma Bibiliya ko je ndi umukinyi uri umukinyi bajya nibo aba CEO bazi impamvu kabisa kumureka kuba ndanariza mugabo nkayisigura kutariko mugabo muco untumye umuzi wibuye gasanga ndabavuguruje untumye Libert ndakimubaza Libert none kuko ushaka mwivyo udashaka ko abikora none Libert none ko yanse ko atatonga ibigani ico kibazo none yakubwiye ko aje zoza ndamuvugira ibintu none uri muri twafa none ndiyo Libert ni Libert jewe ni jewe nagira ububitsi
baza ati mu mubanyi bimeze gute bimeze neza kabisa ivyo Liberi yari kuvuga si jerega ndabivuga Jeiso koze step njya kuri 5-7 ndakubwira ati si ngombwa yuko ibibazo byose ubinyishura ariko ibikwiye byose turabyishura sivyo none muco ndagukunze cyane kunyisha ukunze kumpa muco burya n'ibiganiro byawe maranicara hasi nkiva ati mbega muco yanyishuye gute ndagukunda kubera umbaza Yes ndakubwira ati muco n'umubanyi two turayibona abantu bakora ayikunda bazumuza mutwibagiza umufakazi nje niko ndabona filme ni byirakunda comment ni nyinshi cyane like ni nyinshi cyane ari abantu banyandikira inbox ati Beni biratunanira kumenya bese tuzoyikunda duhebe umufakazi turabona umenga vyose babiduhe Beni umufakazi ntashobora kuwibagira hari umuntu yanyambwira kare tuburya indirimbo nimwe ibisha kandi nta nimwe iryoshe bivana n'igihe uyumviye na situation we warurimwo Namba bakubwiye ibintu vy'urukundo we nawe mwo mwanya utarimwo uri mu problème yo muri selfie bari ibintu bisanzwe barahaza namba bakubwira ibintu vy'umubabaro canke vy'urusaku mwo mwanya utabirimwo se muga hari umuntu umupfakazi yakoze ahantu atari uyu mubanyi uri kurakora azowuraba aryoherwe arindire kumbure ko azogwa muri situation ijanye n'ivy'umubanyi yumva uburyohe bwa abakizwa bavuga ngo wumva ihishurirwa mu kintu bakomeza kugihishurirwa rero hari ahantu umupfakazi yakoze n'umubanyi ushobora kuhakora canke ntuhakore ya kabisa tuvuga ati rero umubanyi uri kurasohoka rero muri moma nziza abantu bari bayiteze bari bafite mwarizi kiri ku mutima w'abantu tuvuge gute kuko turabona bakora kira ku bwinshi abantu ngoma nikitari ku mutima w'abantu umubanyi wogishirayo nikitari mu mutima w'abantu umubanyi wogishirayo kuko nitwabati yaraje abana na confidence kabisa na vitu vyao nikitari mu mutima w'abantu umubanyi wogishirayo kabisa muco ndagushimire cyane urakoze twaze byinshi cyane ubu mvugishije afu dorukana kera muri ambutiage narakubuze kweri mbere yarateje ambutiage nafatika urakompeti yatari ndakurode muri ambutiage ndarondera imodoka ya muco ndayibura muri iriya misi hari ambutiage nshuti muri iriya misi vyari bigoye kandi vyari bikomeye mugabo ari umugani cyane yashize kuri stati tigikere nico bagiteye injugujugu urumva bari bazi baragitaye nacaho kiriti haleluya tinubwo mvunitse umugongo mugabo ndiyunguruje rero injugujugu ngo nubwivu n'umugongo ngo yunguruza nta kintu kimwe kibera ubusa nta na kimwe nk'abizera iyo Yesu bataza kumubamba ntituba dufise ubu bugingo dufise no munsi rero birashobora kuba vyagenze kurya tukababara kuko vraiment je narababaye kuko nyane urabizi ko vyagenze narababaye amatwa asumira ngo yari plan yo gutegura umubanyi gutegurira ikiraro umubanyi ntavyo nzi kubera abafani na Liberi babikora siho narindi kandi ntibangishije inama sinzi umugambi bari bafise rero gusujya munsi ko musana babaye harashobora kuba hariho umunsi ndoshima Imana kubwabijya vyabaye ya yes tubyizere yuko kila kintu cyose kiba gifise impamvu kiba gifise nta kintu na kimwe kidafise impamvu uravyumva kandi ikintu cyose kikubako benishu namba mu gitabo ciwawe Imana mwijura afise igitabo haba harimo ibintu vy'umuntu uravyumva ntagira ikintu kizokuba wibaze ngo ni accident mwijuru iriyo vyizere nkuko wizeye nibindi iriho Imana iraturuna page misi yose ntituhatebe sinze kwifisa abasecretary urumva rero nuba n'ikintu kikubayeko ntuzuvuge ngo ibiki gusa nyane biratugora kwakira bivanye n'ubuzima tubayemo mugabe ikintu cyose cagenewe kukubako gitebuke kizokubako Jesi bakunze stepede kwa 5-7 akadushin gahora mu itamwa ndakubwira ati genda ukurikirane umubanyi iri kuri Fanny Lavin official yes bayirabe cyane ari kuri ruhande tuba twifuza yuko haba urukundo n'amahoro mu bakinyamare race ariko amisi yahera se twabonye ariko abandi batubwira ati Beni burya yagiye bajya abantu baracudinga cyane kandi ni benshi cyane bakurikirana kuko byo baraba intellectuel nta nabo nyene barazi ko abantu bakurikirana n'abantu bafite ivyumviro rero si ibintu vy'induru burya hari ikintu kiri inyuma mugabo hayize iminsi wacu tubona mu banyi niyo pa irashitse ati mugabo kuri ruhande ati mbega bari bafika oya bro umubanyi twari dusa n'abahejeje mugabo umubanyi ntiwaje kubera bijya oya yari yateguye kuva umubanyi niyo bijya bitari kuba wari kuza bijya vyabaye kurya nyene kuko ndanumva
ariko niyo bitari kuba umubanyi wari kugumubaho kuko ntitwaciye tuyitura namwita miss yari isanzwe hari kandi yari gusohoka ijya date nyene papa warazi ko nyishuzi Libert n'umuntu w'umugabo aje ndamukunda nyene kujya nyene yimereye oya byambabaza gute nuko yabibonetsemwo gasha bikamukorako vyumva sinzi cabikuye ko nakubwiye kuko n'igihe abijamwo ntiyambajije tangura kubikora ntiyambajije no mu kubihagarika kandi ntiyambajije ashobora no kuzobisubiramo ntazombaze afise rero ikintu yabikuyeko Yes, bakunzi wa Step Media kabiri gatanu indwi ndakubwira ati nibeni kuri micro behind the camera sike professional mutumira wanje witeke yari muco w'intore yambaye man twina muco jewe uje kora iki ina muco utambaye mubaye banyise ngo mu gatuntu na ushizeho mubaye naca ndawambara he ku kuboko mugura bero ni bonsha ako kantu kakuronka he mufakazi kaje murasanga ni box guys nda fise uruganda rudukora wayifuza kuri kanali y'uzaba mu platform yiwe yitwa gute muco tubwire ruvuga imbuga zawe ngukara bumenyi shani Facebook ina muco official muze twidugire hejuru matse mbega kwiga hari ya gute kwiga he muri academy yo bimeze neza cyane turashima ya ati rero twebwe tutaraza kwiyandikira tugere kwiyandikira ayo bunyane ntitwabakiye ati rero kwishura amaze kugera namaze kutira abantu binjira urazobaza Libert gusa ico nzu no musi ntibabinjira urazomusanga mu none nimpaka bivugira mu kiganiro oya je nakubwiye namba Libert yashitsemwo guhora ntiwitega ivyo yari kuvuga iwanje canke kwa Fanny ariko bizere neza yuko twebwe basuzuza mu nyoba twakira bazotufuma tubwira bazobabwira kuko ntibahejeje bazobabwira ariko bimeze neza gifashe neza hariya cyane muri Burundi Film Academy bimeze neza okibe kabisa ati rero wifuza ati rero nawe kuba kubikurikirana hafi cyane genda ku rubuga rwa Libert kuri Facebook canke rwa Fanny Labe canke rwa Muco nawe nyene bashobora kumuha umuvuga ibisabwa mukamubwira ati rondera naka canke bimeze kusibyo none gamuca bazonca ko ubuzonca ko nzomenya ndamurungika kabisa zosubira no gutaha warumira mbere kuri micro behind the camera ni CK professional wa musore wanyu agerageza kwita kuri